Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa giheruka twarigishijwe byinshi bishimikiye ku kwihana ibyaha no kugukurikira Yesu. Twarabiye hamwe inyigisho nyinshi Yesu yagiye aratanga ari mu nzira aje Yerusalemu. Twarigishijwe ku byo guca bugufi, guca mu irembo ripfunganye no kwirinda kwanjanwa ku butumire dutumirirwa ku buntu. Nk'uko twabibonye rero, Yesu yamaze gutangura urugendo aje Yerusalemu. Urwo rugendo rwari urugendo rwa nyuma rw'umukiza wacu, kuko aho i Yerusalemu yaragiye gupfa. Akiri mu nzira yagiye yigisha mu mihana no mu misagara. Reka dusubire gatoya turabe ibyo yavuze ku kwihangana no guca mu irembo ripfunganye. Iryo jambo turaribona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 13 uhereye ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 30. Haravuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, "Mwami, mbega abakizwa ni bake?" Nawe arababarira ati, "Mushishikare guca mu irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti, 'Mwami, nutwugururire.' Nawe azobishura ati, 'Simbazi, sinzi niyo muvuye.' Niho muzotangura kuvuga muti, 'Ehe, twarira, twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu.' Azobabwira ati, 'Ndababwire, sinzi iyo muvuye. Mviraho mwebwe mwese mwabakora ibiziramwe.' Aho niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Hazoza abava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara basangire mu bwami bw'Imana. Kandi hari ab'inyuma bazoba b'imbere, n'ab'imbere bazoba b'inyuma." Mu nkuru za Kristo twabonye mu cigwa giheruka, reka twongere twibukanye ku gitangaza Yesu yakoreye mu nzu y'umufarisayo mu gukiza umuntu agwaye urusina. Hatubwira ngo Yesu yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya, baramugenza. Uwo mufarisayo yari yatumiye Yesu kugira ngo yihweze maze arondere ico yomurega nk'uko bari barabimenyereye. Ariko Yesu ntiyatinye kujayo. Raba umutego bari bashize imbere ya Yesu uwo ari wo. Hatubwira ngo imbere yiwe hari umuntu agwaye urusina. Uwo muntu agwaye urusina bari bamuteretse imbere y'amaso ya Yesu, imbere yiwe nyene aho bari bamwicaritse, kugira ngo barabe ingene yorenga ku cagezwe co kumukiza ku isabato, maze bace bamufatira kuri ico nyene. Bari bazi impuhwe za Yesu, bakamenya yuko atari kwirengagiza ayo magorwa y'uwo muntu. Uwo mutego na Yesu yarawuzi, niho yaciye abatanga imbere akababaza ikibazo, nabo baca baratinya kumwishura. Yababajije ati, "Mbega biremerwa gukiza umuntu ku isabato canke ntivyemegwa?" Maze barihorera. Aca aramufata aramukiza, aramusezera. Kandi arababaza ati, "Ninde muri mwebwe afise umwana canke inka
hogira igikorokera mw'iriba ntiyoca gikurayo ku isabato? Yamara muri ivyo nta muntu n'umwe yashoboye kumwishura. Indogoba iyo ishaye, abo bayuda nyene bari kuce biruka bakayishayura. Erega Yesu yarazi yuko nabo nyene iyo ukuguru k'umukogote wabo gukwamye ku munsi w'isabato bikanka ko bagenda, baca bavayo bakawugorora bagasubiza uko kuguru mu kibanza cako kugira ngo babandanye urugendo. Nico gituma nawe Yesu Kristo yafashe umwanya aragorora uwo muntu yaragoramye, kuko yari mu ngorane. Yesu ni umunyakigongwe. Nshuti yanjye mugenzi, uwo mutima w'ikigongwe ukomoka kuri Yesu, nawe urakwiye kuba ari wo ukuranga, ugakora iciza utaravye imigenzo ibosha abatari bake. Reka rero ubu naho tubandanye icigwa c'uno musi. Turagishishikara mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 15. Ijambo ry'Imana riraryoshe cane, rishitse muri iki gihimba ca 15 naho rikarenza. Hariho ukuntu kino gihimba kiryoshe bidasanzwe. Turagisangamwo imigani itatu Yesu yaciriye abari bamukikije. Umugani wa mbere ni umugani w'intama yazimiye, umugani ugira kabiri ni umugani w'ihera ryazimiye, umugani nawo ugira gatatu ni umugani w'umwana w'icangazi. Umugani ugira gatatu nawo ni umugani w'umwana w'icangazi. Iyo migani yose Yesu yayiciriye abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bari bamurembeje ngo nuko yiyegereje abatoza kori hamwe n'abanyabyaha. Uwo mugani w'umwana w'icangazi dushobora gusanga ari wo wa mbere wakunzwe n'abantu benshi mu migani yose Yesu yaciye. Nagomba nshuti yanje dutangure turabe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri wo muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 15, turabe inyanduruko y'iyo migani. Iyo mirongo iravuga iti: abatoza kori bose n'abanyabyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baridodomba bati: uwo yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo. Tugisoma aya majambo sinoreka kukubwira inkuru y'umwana w'umukobwa umwe yumvise uwo murongo usomwe mu rusengero. Yumva ikigumbagumba co kugira ngo aronke akaryo ko kuganira n'umukozi w'Imana. Mu gihe ikoraniro ryari riheze, niho yegera wa muvugabutumwa ati: sinarinzi ko muri Bibiliya havugwamwo izina ryanje. Uwundi ati: witwa nde? Wa mukobwa ati: nitwa Edita. Uwundi ati: urambabarira, singombye kuguca intege, mugabo nta zina rya Edita riri muri Bibiliya. Wa mukobwa ati: yemwe gaye, jewe nakwiyumviye uwu munsi usoma muri Bibiliya yuko Yesu yiyegereje abanyabyaha, nanje nkaba ndi Edita umunyabyaha. Iyo nkuru urumva yuko yari inkuru uwo muvugabutumwa atari yiteze. Yesu yarakiriye Edita aramwiyegereza, kandi uko niko nawe ashobora kukwiyegereza. Yari yiyegereje Mariya, yiyegereza Yoranda, yiyegereza Sofiya, ariyegereza n'uwitwa Radegonda. Eka nawe we nshuti yanje, shiraho izina ryawe. Yesu arashobora kukwiyegereza nk'uko nanje yanyiyegereje. Imana ishimwe kubw'abanyabyaha bose bitahura bagaca bugufi. Niwaba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, menya neza ko nawe izina ryawe arizi kandi waranditswe mu gitabo c'ubugingo. Ariko niwaba utaramwizera, uwu munsi uca wumva iyi nkuru ko Yesu yiyegereza bose adacaguye. Ca rero umenya yuko nawe wohitamwo uwo mwami kugira ngo akurongore mu buzima bwawe. Abasa n'abo dusomye nibo Yesu yiyegereje
atarinze gucagura abambaye neza. Abafarisayo nabo bica birabatsitaza. Yatanguye kubacira umugani w'intama yazimiye nk'uko tubisoma mu gihimba ca 15 c'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'indwi. Haratubwira ngo abacira uwo mugani ati, hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100, yozimiza imwe muri zo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera iyazimiye kugeza aho ayibonera? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe, yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati, tunezeranwe kuko ndabonye intama yanje yari yazimiye. Ndababwira yuko mw'ijuru bazonezerwa batyo igihe umunyabyaha umwe yihannye, bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Uwo mugani uratubwira ivy'umuntu yahagaritswe umutima n'intama yiwe yatakaye, kandi yari asigaranye nyinshi cyane. Intama imwe muri 99 zari zisigaye. Ariko uwo mugani utwigisha kuri Kristo Yesu umwungere mukuru. Intama nazo ni twebwe. Yesu ararondera bose kugira ngo ntihagire n'umwe yotakara. Aragomba nawe we nshuti yanje kugushira ku bitugu vyiwe ahantu hakomeye. Umuherezi mukuru mu Bisirayeli yambara impuzu yitwa efodi. Iyo mpuzu yarimwo amabuye 2 mu bitugu. Ibuye rimwe ryanditsweko amazina y'imiryango 6 y'Abisirayeli, iyindi 6 nayo kurindi buye riri ku rundi rutugu. Nukuvuga ko yari yikoreye Abisirayeli ku bitugu. Yesu nawe umuherezi wacu mukuru adutwaye ku bitugu, agomba ko atanumwe yozimira. Umwungere mwiza iyo aragiye intama 100 ategerezwa kuzitahana zose. Yesu nawe ni umwungere mwiza, ntashaka ko hari n'imwe yozimira. Kuva ku murongo w'8 kugeza ku w'10 naho turabona umugani w'ihera ryazimiye. Iyo mirongo nayo ivuga iti, canke umugore yogira amahera 10 akabura rimwe, ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza aho aribonera? Iyo aribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati, tunezeranwe kuko ndabonye ihera nari nazimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihannye. Uwo mugani uratwigisha ukuntu hazoba umunezero igihe abatumire b'ubukwe bazoba bashitse mu bukwe bakwiye. Nk'uko wa mugore abona ko ihera rimwe rimwe rifise agaciro ukwaryo, niko n'Imana ibona uruhara rw'umuntu umwe wese iravye umutima wiwe. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, uri uw'igiciro imbere y'Imana. Reka turabe wa mugani nawo w'umwana w'icangazi nk'uko wanditswe muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 15 duhereye ku murongo wa 11 turageza ku wa 32. Umurongo wa 11 uravuga uti, kandi arababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu 2. Hano Yesu aratwereka umuntu agereranywa n'Imana Data wa twese. Ngo yari afise abahungu 2, umwe akitwa umukuru, uwundi nawe akitwa umuhungu mutoya. Ico ni kigereranyo gusa, kuko Imana nayo ifise abahungu barenze 2, kandi irabakunda bose, ikagomba ko bose boyumvira. Ushishikaye ku murongo wa 12 n'uwa 13 haratubwira ngo, umuhererezi abwira se ati, data umpe iragi ryanje, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike iheze, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo asesagurira ibintu vyiwe ubuhumbu. Muri urwo rugo atacari kihabuze, bwabo butunzi, umunezero n'urukundo. Babonye uwo muhungu yaduka ngo, aho nahereye nguma ngaha nkurikiza urutonde n'amategeko vya hano, narushe.
ngomba kwigira aho baharuta ahandi. Biraboneka yuko uwo muhungu yari amaze kwinjirwamwo n'agatima ko kwifuza ibyo hanze. Yaragobereye se ngo amuhe iragi ryiwe, nawe arateba aragondozwa ati nta kundi. Uwo muhungu aza abona ahawe itunga ryinshi atakoreye, araryegeranya, yuzuza imifuko amahera arigira. Ayo mahera ntiyari yarayacishije ubwenge bwiwe canke ibindi yoba yarakoze. Yari yayahawe ku buntu kuko se yari umuvyeyi w'umugwaneza. Uwo muhungu yaciye aja mu kindi gihugu, atangura gusesagura ya mahera ngo yinezereze atankomanzi, kimwe mu Burundi bavuga ngo atacamira. Niho yihereza ubusambanyi n'ibindi vyaha vyose muri ico gihugu ca kure yari yagiyemwo. Yesu ntiyavuze idonido ry'ivyo yaciyemwo vyose, ariko natwe turashobora kwibaza ibintu bishoboka umuhungu nk'uwo yoba yaciye akorokeramwo ngo yinezereze. Birumvikana yuko hageze igihe akora mu mufuko agasanga amahera yaheze, kandi burya amahera canke ubutunzi iyo ubusesaguye utariko urabwongereza buhera n'ingoga. Reka twihweze umurongo wa 14 ingene uvuga ngo abimaze vyose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Ubutunzi bwiwe bwari bwononekaye, noneho n'igihugu yari yarahurumbiye naco nyene kirononekaye. Abura imbwa n'imbwebwe, arabura hata umutwe. Yaciye asanga ari mu gatengo gakomeye, kuko vyari bigoye ko yokubahuka gusubira imuhira. Birumvikana yuko yabanje kwirukanga ku bagenzi yari yahaye ko bwa butunzi, akabiturako kugira ngo arabe ko nabo hogira ico bamufasha. Abonye ata mugenzi n'umwe ashoboye kumusama, yarirukanze kurondera akazi kugira ngo naho koba akagayitse kamubesheho. Egome yarakarose, ariko kagayitse nyene ko kuragira ingurube. Yaragize ingorane zikomeye cane. Ibaze namwe kugeza aho yipfuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zasigaza. Ivyo karagatukisha katovugwa mu Bisirayeli. Abafarisayo n'abatoza kori bumvise ahantu icaha gishobora kugeza umuntu, baciye baburaho bakwigwa. Ibuka yuko naho uwo muhungu yarageze mu ngorane nk'izo, akageza naho yosangira n'ingurube, se wiwe yarakimuharura nk'umwana wiwe. Eka n'Imana yo mw'ijuru uko nikwibona abayigararije. Umuntu wese naho yokwivurunga mu vyaha, Imana iracamuraba, ikifuza yuko yoyigarukako. Abihanye bose Imana irabababarira kandi ikabagarukana mu rugo. Uko niko uwo mugani natwe wotwigisha ku mutima w'imbabazi w'umuvyeyi. Uwo niwo Imana ifise. Twumvire ingene Yesu avuga mu ncamake ingorane uwo mwana w'icangazi yagize. Umurongo wa 15 n'uwa 16 itubwira ngo aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika mw'itongo ryiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira n'uwubimuha ngo yumvirizeko. Yesu yarerekanye ko no muri bamwe uwo muhungu yita abagenzi atawashobora kumufasha. Nshuti yanje mu Kristo uri kuranyumviriza, abakristo ba kino gihe twari dukwiye kwiyubara, ntihagire uwuhendwa n'ab'isi ngo bamukoreshe icaha, bamukure ku Mana kuko ngo bani abagenzi. Oya namba, labira kuri uwo muhungu akiriko arasesagura ivyiwe mu bantu, yari yihenze yibaza ngo n'abagenzi, ariko ntibari abagenzi na gatoyi. Bari abamugenza, abamutiza umuhoro gusa ngo nawe aheze asenye urugo rwiwe. Bari abamufasha ngo atandukane cane na se nabi muhiri wabo. Ariko rero reka twumve amajambo y'ihumure Yesu yaciye akurikizako. Umurongo wa 17 n'umurongo w'ihumure utubwira ngo yisubiyemwo
aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano. Ngo yisubiyemwo, niho yaciye atangura kubona umuco. Icaha ni kibi nshuti yanje uri kuranyumviriza. Iyo cinjiye mu muntu ntashobora no kubona ibintu uko biri. Uwo muhungu igihe icaha catangura kumwinjiramwo, yibonera gusa umunezero azogira mu mwidegemvyo, yibereye mu gihugu ca kure, atagitsure ca se, ca nyina wiwe, canke icuwo bavukana. Ntiyashobora kubona ingaruka mbi zo gutamuhira. Ariko nshuti yanje, uwo murongo wa 17 wabaye umurongo ukomeye, kuko yashitse mu magorwa, araheza ngo yisubiramwo. Abaza umutima, asanga yaracumukujwe n'icaha ciwe. Yaciye yibuka se wiwe, ati data, ndazi ko nkiri umwana wiwe, naho namutaye, none nkaba mbayeho nk'ingurube. Aho rero yaratanguye gukoresha ubwenge. Niho yaca afata ingingo igororotse, nk'uko tuyisoma ku murongo wa 18 n'uwa 19. Haratubwira ngo, reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti, data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Urabona yuko hano hari uburyohe bw'imuhira. Imuhira kwa data aharangwa urukundo. Yesu Kristo yaravuze ati, imuhira kwa data hari amazu menshi. Nshuti yanje, urashobora kwibaza intuntu y'urya muvyeyi yabonye umwana agenda. Urya muvyeyi ntiyaretse kwamiza ijisho aho yabonye umwana wiwe arengera, kuko yarazi yuko bitebe bitebuke uwo muhungu bizomugorera iyari, agaheza agakumbura muhira. Umukristo arashobora kugwa mu caha, akikura mu rugo kwa se, ariwe data Imana. Ariko uwo muvyeyi data wa twese agumiza ijisho kuri iyo ntama, ayibwira ati, garuka mu rugo. Ugarutse data arakwakira. Imana ishimwe. Wa mwana w'icangazi tumugarutseko, amaze kwisubiramwo, agafata ya ngingo nziza, yaciye abaduka, yihereza inzira imusubiza muhira. Reka turabe uko vyagenze ku murongo wa 20. Havuga ngo, ava hasi aja kwa se. Se amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanga, amugwa mu nda, aramugumbira. Uwo ni se w'uwo muhungu, yari umuvyeyi w'igitangaza. Yari yagumye arerekaho umwana wiwe yorengukana, aza abona umunsi umwe nguwo aragarutse. Iyo abigomba, yari guca ahitana nk'ibibando nka 2, akabanza agafata uwo muhungu akamushishagura, kuko yari yamumaramaje bihebuje. Kuko mu Bisirayeli umwana abaye ikigaba nk'uwo, se yari afise uburenganzira bwo kumushengeza imbere y'abantu, bakagira ko mbere bakamuvunagura bakamwica, bamwicishije amabuye. Ariko se wa mwana w'icangazi yakoze ikintu gitangaje cane. Yaciye yirukanga n'igishika cishi, agumbira wa muhungu ataravye imishambara aje yambaye, n'umunuko w'ingurube wari kuri we. Reka turabe umurongo wa 21, amajambo uwo muhungu yavuze yo kwihana ashikiriye se. Uwo murongo uravuga ngo, wa muhungu aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Urumva nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, yuko uwo muhungu yari yamaze gufata mu mutwe amajambo yari yateguye akiri mu gihugu ca kure. Birumvikana ko yagumye asubiramwo ayo majambo inzira yose, kugira ngo ntiyibagire ivyo azoshika abwira se.
wibuke ko yari yateguye kuvuga byinshi, agategura n'ingene azokwisabira kuba umushumba, ariko ntiyaronse akaryo ko kubivuga byose. Mugenzi wanje uriko urakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, urumva ukuntu icaha gishobora gutuma umuntu afutana kandi agatuntura. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko umuntu yisubiyemwo agafata ingingo yo kwihana, abahaye kaze imigisha mu bugingo bwiwe. None nshuti yanje, wewe wumva umerewe gute mu bugingo bwawe? Ntaho woba wumva ko wagiye kure y'Imana mu byaha nka wa musore twabonye yuko yahindutse umwana w'icangazi, akava kwa se agata umuryango akaja kwangara? Ndakubwira inama, kandi hari inkuru nziza. Data wo mw'ijuru arakubwira ati, garuka wihane, kandi mu izina rya Yesu Kristo arakubabarira. Reka rero dusenge mu kurangiza kino cigwa cacu. Data wa twese uri mw'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo umwungere mwiza, atareka intama ngo zisanzare niyazimiye aja kuyirondera. Wewe ufise urukundo, naho umwana w'icangazi yoba yaragutaye igihe kirekire, akugarutse ko uheza ukamwakirana igishika. Ndasengeye uwo muntu yagutaye agakora ibyaha ibigirankana, Mana umugirire imbabazi. Kwa kugarutse ko numushire mu ruhongore rwawe, umwandike mu gitabo c'abana b'Imana, umukure muri ca gitabo cabo gucirwa kwiteka. Ndabisavye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha mu cigwa kizokurikira tukaba tuzoraba ivy'iyo nkuru y'uwo mwana w'icangazi ingene yabandanije. Umwami Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.